ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguzamateka Banyakubaha Denise Ndadaye na Fabrice Nkurunziza hamwe n'abakuru b'imigwi yamaho muri urwo rwego baritavye ibikorwa vy'ihwaniro rigira kabiri vy'iterambere ry'u Burundi vyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 20 na 21 ndamukiza no mwaka. Ibikorwa vy'iryo hwaniro vyari bishimikiye ku civugo kivuga kiti ishusho nshasha y'u Burundi mu mwaka wa 2040 buzoba buteye imbere mu mwaka wa 2060. Bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyitabwe kandi n'abandi banyacubahiro batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka n'ivyegera vyiwe, icegera c'umukuru w'igihugu, abahoze ari abakuru b'igihugu, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abaserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, abaserukira inzego zitandukanye, amashirahamwe ategamiye leta n'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Abitavye ivyo bikorwa bakaba barakurikiranye ivyigwa vyashikirijwe n'abahinga batandukanye, bongera bashikiriza intererano y'ibibazo bitandukanye bishimikiye cane ku kugena igihugu coshikira iterambere rirama. Mu gusozera ivyo bikorwa, umukuru w'igihugu yashikirije ko Uburundi buhagaze neza kubera Imana kandi ko hari ibimenyetso ko buri mu nzira y'amajambere. Ati abashikiranganji bose baje ku kivi ivyo kwiyorobeka navyo tubivemwo twijukira ibikorwa vy'iterambere. Yaribukije ko umushinge wa mbere ari uko twokunda igihugu, tuvuga ukuri, tureke kwiyorobeka, indongozi nazo zituje imbere. Yahamagariye abarundi bose kubungabunga itunga ry'igihugu, kurwanya igiturire, yongera arakengurukira abakunzi b'u Burundi bafasha mu vy'iterambere. Umushinge wa mbere no gukunda igihugu. Gukunda igihugu niwo mushinge kuko ntushobora gukorera ikintu wanka. Ntuzoshobora kwigura igihugu wanka. Nkaba rero ngaha nsavye yuko abarundi ubwa mbere na mbere twokura imbere amahera. Tubanze turabe ico twokorera igihugu imbere yo kwimvira amahera. None duhereye ku busa ucuvuga ngo banzo mpembe tohava dushikaho tubaza ngo irigi n'inkoko hatanguye iki, ibikorwa n'amahera hatanguye iki. Iyo baba twara abakozi twokoze hahera nk'imyaka 2 ugaca tuvuga tuti twihembe ikivi twakidugije. None dushaka guhembwa ikivi kitaraduka, none ayo mahera azovahe? Kubera wa mutima wo gusenga. Iyo ukunda igihugu ugira intwari ibereye. Tutahe dufise umutima wo gukunda igihugu, kuko umuntu akunda igihugu ntashobora kubuza abari hanze gutaha. Kubona hari abantu bakiririmba ngo bari mu Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania ntimutahe ngo inzara iratwishe. Ivyo tubisezerere. None warinze wankira bene Burundi gutaha, wo kwemerera abanyamahanga kuza mu gihugu cyaha. Ikibabaje hejeje kubabuza ucuvuga ngo turisime ntikomeye mu gihugu cyacu, kandi ari we wenyene igihugu wagicafuje. Ndabasavye kuri umutima wo gukunda igihugu uno munsi igihugu tukivuge uko kiri. Ni igihugu ciza kuko sindabona umunyamahanga arigera ataha aririmba mwambaye ikirezi ntimuzi ko cera, mugabo nagira ndabwire ko cera. Abarundi tureke gusigana inkore ku maso, tuvuge ukuri, tureke kwiyorobeka. Indongozi rero ndabasavye muje imbere mu gukorera igihugu, mwerekane akarorero kuko abene igihugu babafata nk'abavyeyi.